ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Nkuko twabivuze tumaze igihe mu masengesho, kandi mu masengesho yacu y'indwi iheze twarashimikiye cyane inyuma ya weekend ya mbere yatanguye umwaka, aho twize importance yo kuba turabavyawe kugira ngo dushobore kuvuga ururimi rw'intsinzi. Tugomba kuba twaravyawe. Ca kabiri twaravuze kwa Mungu wahera, twaravuze yuko ushobora kuba waravyaye we ariko utari conscient ko uri umwana. Dimanche iheze twashimikiye kuri importance yo gutahura ko turi abana. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo duhabwa byose turabihabwa d'abord kuko turi abana. Bwana sifuwe sana. Muri iyi ndwi twarahagaze cyane cyane mu kwiga ku bintu bijanye n'impwemu y'ubutumwa bwiza, ibintu bigize ubutumwa bwiza canke ibikwereka ubutumwa bwiza bw'ukuri ubwo ari bwo, kuko hari ubutumwa bwinshi buba buvugwa ariko bukaba atari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko twarabonye yuko hari ubutumwa Bibiliya yita ubutumwa bw'ukuri, bugomba kuba bufise ibivyimviro bitatu. Bugomba kuba bufise icigwa n'ubutumwa bwiza. Intumwa bagiye babwita ubutumwa bwo kwizera. Ubutumwa bwo kwizera ni ubutumwa ahaniniya butwereka ico Yesu yakoze, ni ubutumwa butwigisha kubakira ubuzima bwacu bwo kujana n'Imana mu kwizera igikorwa Yesu yakoze. Ubwa mbere na mbere kwizera Imana icirico mu karanga kayo, twizera Imana icirico, hama tukizera ico yakoze. Iri jambo ukwizera riragutse. Haleluya. Kenshi iyo tuvuze kwizera abantu baca bumva kwizerera akazi, kwizerera urugo, kwizerera kuvyara, kwizerera kuronka amafaranga n'ibindi. Ariko nico ni kimwe mu byo twizera, ariko ukwizera muri majuscule novuga nti no kwizera d'abord ic'Imana iri nature y'Imana, hama kandi tukizera ico yakoze. Ni muri ico rero yakoze muri rusange duca dukuramo na twatundi twose duto duto tw'ivyo dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ntushobora kwizera ic'Imana yo gukorera utabanje kwizera d'abord icirico. Bwana sifuwe sana. Nico gituma musoma intumwa zandika bakunda kubwitwa ubutumwa bwo kwizera. Ikigira kabiri ni ubutumwa bw'ubuntu. Igituma Bibiliya ibwita ubutumwa bw'ubuntu nuko ibintu byose Imana yaduhaye, haba kugororoka, haba kubabarirwa ivyaha, haba kuzobana n'Imana ibihe bidashira, ni ikintu twahawe ku buntu bw'Imana. Iyo turiko turavuga ku ngabire Imana itanga, ingabire ni ikintu duhabwa n'ubuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu w'Imana agomba gutahura, agomba gusobanukirwa yuko ukuja mu ijuru canke kugororoka kwacu bitava ku bikorwa twe dukora vyiza, ariko biva ku gikorwa Yesu yakoze igihe tucizeye, kikaduhindura ukugororoka, kikaduhindukira ukugororoka. Haleluya. Tukakira rero ko kugororoka bivuye muri ubwo buntu bw'Imana, kubabarirwa, kwemegwa, kuzoja mu ijuru. Nta numwe azobimerita, nta numwe azobiharanira mu nkomezi ziwe, ariko twabihawe mu buntu bw'Imana. Ni ukuvuga bwitwa ubutumwa bwiza bw'ubuntu buhagarara ahanini ku c'Imana yakoze. Bwana sifuwe sana. Bukongera bukitwa ubutumwa bwiza bwo kwambugwa canke ubutumwa bwiza bw'umusaraba, aho Yesu avuga ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba. Ntitukija ku musaraba ngo dupfe kubw'ivyaha, kuko ico Yesu yaragikoze rimwe, ico gucungurwa. Twe nta kintu na kimwe tugikeneye gukora kugira ngo ducungurwe, ariko kandi muri uko gukurikira Imana tumaze kuyizera, tukakira ingabire y'agakiza kubw'ubuntu bwayo, tubiheshejwe no kwizera, ico gihe dutangura kujana n'Imana tugize gute? Twiyambura umuntu wa kera. Nico twita umusaraba canke ibyo twita ijambo ryo gupfa. Nico gituma muzobona Bibiliya yita ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Ni ukuvuga ngo umusaraba nico kintu cose ukora kugira ngo wiyambure canke ugendere mu buzima bwo guhimbara Imana, ariko kandi ugacinyiza canke ukima ijambo canke ukima podium kameremere kawe. Iyo turiko turiyambura ingeso, iyo turiko turanka kugendera mu vyaha, ico gihe ubuzima bwacu tuba turiko turakora igikorwa cyo kwambugwa, tuba turiko turahamba kameremere yacu ku musaraba, kugira ngo kameremere yacu y'ivyaha ntisubire gukorera muri twebwe, ariko duhe akaryo yuko kamere ya Kristo ikorera muri twebwe. Nico gituma bwitwa ubutumwa bwiza bw'umusaraba.
ibyo uzobibona abigishwa bose bagiye babivuga ko intumwa za Yesu ni gutyo ubwo butumwa bwitwa Yohana yarabivuze, Petero yarabivuga, Paulo yarabivuga. Ariko kandi Ancien Testament ija kurangira, murazi ko Ancien Testament irangirira mu evangile, kuko evangile hajya naho ziri muri Nouveau Testament ariko ziri muri transition hagati ya Ancien Testament na Nouveau Testament. Ariko kenshi iyo tuvuga isezerano rishasha tuba tuvuga inyuma y'urupfu rwa Yesu. Ariko igihe Yesu yaza nawe ubwo butumwa bwose navuze, yaba ubwo kwizera, yaba ubw'ubuntu, yaba ubw'umusaraba, byose byugariwe muri package yitwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Nibwo butumwa Bibiliya ivuga ngo nibwamara kuvugwa mu isi yose Yesu azoza gutora ishengero. Birashoboka ko ubutumwa buvugwa abantu twe tuvuga bushobora kuba atari n'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ariko bukaba ari ubutumwa twihefera kuri Bibiliya, ariko budafise caractéristique y'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Bene ubwo butumwa butandukanye n'ubutumwa rero bw'ubwami bw'Imana ntibukuza ishengero kandi ntibubohora abantu kandi ntibushobora kugahantisa victoire mu buzima bwacu. Nico gituma muzohora mubona abantu bamara imyaka bakijijwe ariko bakaguma abari faible, bari goyigoyi kandi ata transformation ifata ikibanza mu buzima bwabo. Ukibaza icabaye, kandi bene abo bantu kenshi bazana ibitsitaza kuko abantu babiteze ko ibintu vyiza, ariko abantu ukabamira amahwa n'ivyamwa bibi, bigatuma abantu rero baba confus, bakibaza ngo ne kujya kijijwe. Muzohora mwumva n'abatizera bavuga ngo kandi akijijwe. Burya na babantu mwanka jugement, burya jugement canke imanza nyinshi ziranava no mu bapagani bababona mu buzima bumwe bumwe, bakavuga ngo nujya, kuko nubwo bo badakijijwe babiteze ko kubabona ivyamwa. Rero igihe ubutumwa bwiza wagaburiwe atari bwo canke bufise ibyo budakwije, bizotuma vya vyamwa bigomba kuboneka bitaboneka mu buzima bwawe, kuko la nature du message que tu as reçu canke akarangamutima k'ubutumwa wakiriye ntikajanye n'akarangamutima k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Toujours muri Nouveau Testament itangura canke muri Ancien Testament ija kurangira, Jean Baptiste ni mu bantu wa mbere yatangwe kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza yavuga bwaba ari ubutumwa bwiza bwo kwihana, ubutumwa bwiza bwa repentance, ubutumwa bwiza bwo kwihana. Ni ukuvuga rero ngo ayo ma formulation yose arabaho iyo agomba kudekriva ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usomye mu Bifilipi igice ca 2 guhera ku murongo w'icenda kugeza ku murongo wa 11 niho nshaka guhera. Icyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha ryazina rirengera ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukamira izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru, ay'ibyo ku isi n'ay'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Haleluya. Ubutumwa bwiza ntibufise objectif canke intumbero y'ubutumwa bwiza siyo twebwe kudushira dans la belle vie, ubuzima bwiza bw'ibintu canke bwa materiel, siyo objectif ya mbere. Abo twari kumwe mu gatondo navuze ngo muri école secondaire twari dufise amakuru yitwa karamakuru hari principaux, ugasanga ibiharuro n'igifaransa. Izo cours usanga zifise amanota menshi, kandi ni n'amakuru iyo yafisemo échec usanga bigoye ko avance, kuko niyo makuru ari hejuru. Ariko hakaca habamo za technologie na za civisme canke hakabamo na education physique, sivyo? Ayo makuru hafise amanota make, ariko nayone ari muri kihikuhumu. Abanyeshuri bagomba kugira gute? Ari muri programme nationale, abanyeshuri bagomba kugira gute? Kwiga. So ikintu gishobora kuba rero kiri pire canke coba kibi cashitse kubijanye n'ubutumwa bwiza, nuko mu butumwa bwiza ibintu Imana yashize imbere y'ibindi nivyo abantu badakunda kandi nivyo abantu batigishwa cane. Ariko mu butumwa bwiza ibintu biri moins important, nk'ibintu nk'umugisha materiel, nk'ibintu bifatika, uzoza gusanga amashengero canke amaministère canke abakozi b'Imana bakurikiranwa cane, be nivyo bintu babishirika importance cane. Ariko kuko natwege turi mu makominote ari pauvre kandi afise ibibazo byinshi by'ivy'ubutunzi, ugasanga ubwo butumwa bwiza duca tubukunda kuko buduha icizere ko ejo hacu ari heza, kandi ubwo butumwa rimwe na rimwe bukatuviramo rero iyo espoir
nubwo ivyo bintu navyone bifeza parti y'ibintu Bibiliya itwemerera yaba ubuzima bwiza yaba amagara n'ibindi bintu byose, ariko sivyo Bibiliya iha importance cyane. Ntibiri kuri niveau ya mate na français, ni civisme na technologie na dessin. Mbega dessin irimo muri secondaire? None hari umuntu mwege yadubuye kubera dessin? Sivyo? Twege muri primaire twari dufise na religion. Hari umuntu yadubuye kubera religion? Hein? So, ntidushobora gufata ngo tuhanverse ivuga butumwa dushimikire ku byo abantu bakunda kuko babikeneye, hama twinyore ivy'Imana yashize au premier plan, hama ngo twitege yuko tuzobona une église victorieuse. Non. Par contre, tuzoproduiza église imeze nka monstre iri le contraire y'icyo Imana igomba kwiba, kuko matière mwagaburiwe mwigishijwemo ibaha civisme na technologie kurusha kubaha mate na France. Muko muranyumva? So ubutumwa bwiza uri kurabwumviriza bugomba kuba buzana iki cyiyumviro. Bibiri ivuga ngo Imana yaramugize gute? Dieu l'a souverainement élevé. Imana yamushize hejuru y'ikintu cyose. Igihe Yohane yari Patmos yaturiwe hafi agira apfe, Imana ikazi kamwiyereka akabona Yesu physiquement, Yesu akamusanga yakaranzwe, akimubona Yesu acivuga, Yesu yaravuze ngo ndi Alpha kandi ndi Omega. Nukuvuga ngo ndi ntango y'ikintu cyose. Tout existe par moi. Haleluya. Kandi byose bihari pour moi. Yesu ashimwe cyane. Kandi byose vyugariwe muri jewe. Avant jewe nta kihari, après jewe nta kihari. Ndi ntango, ndi iherezo. Iri jambo yari mubwiye atari muri condition nziza iri physique, ariko Yesu yari karashaka kwatira umutima wiwe no kumwibutsa yuko nimba ari karababazwa kubwiwe, ariko aramwibutsa ati nta yindi raison wari ufise yo kubabazwa, kuko nimba bababajwe kubganje, je suis l'alpha, je suis l'omega, ndi ntango n'iherezo. Uri muri bonne cause, uri muri timing nziza, uri muri tempo nziza, na souffrance urimo iri justifié kuko je suis l'alpha, je suis l'omega. Bwana sifuwe sana. Rero Bibiliya ikavuga ngo Imana yamushize hejuru, kandi Imana igena yuko akanwa kose, n'abadayimoni barabizi na Satani arabizi, akanwa kose kazotangaza, bazovuga yuko Yesu ari umwami. Hari igihe tuzohabwa ku neza canke kutane ku nabi, twese tuzokwatura. Umviriza, n'abantu bazoba bagira baje mu muriro udahera, kuko niko Bibiliya ivuga, nabo bazogenda mu muriro udahera baheje kwatura ko Yesu ari umwami kandi bamupfukamiye. Imana yarashinze igihe aho ivi ryose rizokwikubita hasi, aho akanwa kose kazokwatura yuko Yesu ari umwami. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifuwe sana. Ariko ndakwipfuriza yuko iyo understanding cyangwa iyo comprehension ya seigneurie ya Jésus cyangwa ubukuru bwiwe bitaza kuba uri destine kuja mu muriro, ariko ndasenga kugira ngo ico kintu kibi kintu gitahuwe mu buzima bwawe guhera uyu munsi muri ubuzima urimo, ubemwo canke ugendagende wibuka kandi wiyubaka muri iki ciyumviro. Numwami ubuzima bwacu turamukorera, turamukunda, turiho kugira ngo tumuserve, turiho kugira ngo tumumenye, turiho kugira ngo tunywane nawe. Amakoraniro yacu, ibikorane vyacu, kwiga kwacu, amasengesho yacu, cours principal turiko turajako ariyo matematike yacu ni Yesu, ni kumenya Yesu, ni kunywana na Yesu, ni gusobanukirwa iyo mystère Mose atatahuye, profete Ezayi atatahuye, ariko Imana yabikiye abo mu gihe ciherezo. Niryo banga ryahishijwe twahawe twebwe nk'ishengero. Ni Yesu. Iyo Yesu yakuze muri wewe, iyo Yesu yasobanutswe muri wewe, iyo Yesu wamusobanukiwe neza nkuko bikwiye muri wewe, uzokwihanda compte yuko uzokwisanga uri mu mugisha wa benediction matérielle ataniyo wigeze witwararika, kuko
aho ugeza gutahura ikiri essentiel niko naco kigerageza gukurura n'ibisigaye byose biri necessaire, ariko tudakeneye kuguma tubwirwa kuko abantu b'Imana muri mwebwe mwabyaye, mwebwe bavyeyi muri ngaha, nta numwe aguma abwira umwana wiwe ngo ivyo mfise ni ivyawe, ngo nibwira ndaguhibe. Nta numwe aguma, ahubwo ico mukora abana murabakarira mukabeduka, kuko ntimushaka ko bazokonona ico mwababikiye. Ariko nimufata igice kinini ca education yanyu ntigihagaze mu kubigisha bakiri bato canke bariko barakura, igice kinini ntimubabwira amafaranga. Bamwe muri mwege murakuze n'abavyeyi banyu bafise ibintu, bamwe n'ivyo bafise mwabimenye bapfuye, sibyo? So bisobanura yuko muri education uravyumva, kumenya heritage ntibiri important kurusha kumenya nyene umurage canke ukomokako. So ntidushobora gufata ubuzima bwacu bwose bwa Life Center ngo dukonsacre message yacu mu kubigisha heritage kurusha kubigisha nyene kuyitanga, kuko umviriza biri automatique. Utahura uri umwana ukaba waravyawe, heritage ni gwawe. Ariko education niyo kugufasha kuzojera neza heritage, kuko hariho bamwe heritage bayipfiramo. Batwaye cercueil ukaka kuyita heritage, kuko bamaze kuyishikira batari bien éduqué, heritage yabaye igikoresho cyo kudetruiza ubuzima bwabo. So uburezi buturerera mu kumenya Kristo. Titre ya message no munsi iravuga ngo kumvira bidutwara muri victoire. Haleluya. Victoire si sorcellerie. Victoire si kubera twabivuze mu mwaka ari victoire, saka bouton ufyonda. Intsinzi iri automatique ku bantu obéissant. Ariko abantu bagomba kujana n'Imana nk'abarebelle, abo ntibashobora ku experimenter victoire kuko ni résultat ya obéissance. Bwana sifiwe sana. Matthieu 28 verset 19 et 20 haravuga ngo nukuri mugende muhindura amahanga yose abigishwa, ego mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Amwe mu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabagize byose, umve ndi kumwe namwe isi yose gushitsa ku muhero w'isi. Alléluia. Il va y avoir le grand ordre de mission. Matthieu 28, verset 19 à 20. Il va y avoir le grand ordre de mission. Iri ni itegeko Imana yahaye abantu bose, arabwira abigishwa ngo nimugende abantu mubabwire ubutumwa bwiza mubabatiriza. Ni ukuvuga ngo objectif yivuga butumwa niyo kubwira abantu ubutumwa bwiza kugira ngo bavyagwe, kugira ngo bizere, bihane, bacika abana. Ariko kandi ivyo biri au début y'urugendo rwacu rwo kujana n'Imana, ariko une grande partie y'uru rugendo rwacu rwo kujana na Kristo si ubwo kubatirizwa, si n'ubwo kubwiga ubutumwa bwiza, ariko une grande partie tuyibona kuri verset 20. Verset 20 haravuga ngo abantu mubigishe kwitondera ivyo nabageze, enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Haleluya. Igikorwa cacu muri ministère pastoral canke muri ministère ya parole canke ya enseignement, igikorwa cacu mu ma ministère yose yaba apostolique canke prophétique, ayo onya abiri apostolique na prophétique niyo yo fondation y'ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane, kandi atanga directive yo kwerekana ibintu ngene bikwiye kugenda, kandi akaveya no kumenya ko abantu batari ko barazimira. Ni ukuvuga ngo ni ministère zimeze nk'inkoni yo kugarukana abantu ku rutonde ku murongo. Ariko iyo tuje kuri ministère pastoral tukaza kuri ministère ya enseignement, izi na zone zijejwe, haleluya, pastoral ijejwe kumenya regime canke kumenya ico abantu bakeneye kugaburirwa, kumenya ko bakeneye amalegume, kumenya ko bakeneye proteine. Ico nico pastoral ikora, i detecta besoin mu mubiri wa Kristo. Haleluya. Ariko kandi ministère ya enseignement ikazana connaissance, ikazana kumenya, kuko ntidushobora kuvuga kumvira tutavuze kumenya, kuko umuntu yumvira ama instruction yahawe. So ntushobora kubwirwa ngo uwe uwumvira Imana utazi icimviro c'Imana.
ni ukuvuga ngo kumvira biza inyuma yo guhabwa orientation na direction. Ibi byose rero urabikeneye muri urwo rugendo rwo kugujana n'Imana. Yavuze ngo mubigishe, ni ukuvuga ngo ubuzima bwose bwa life center canke ubuzima bwose bw'ishengero lokale riri ngaha mu isi ni ryo gufasha abakristo no kubafasha kubigisha no kugendera mu byo bigishijwe, kugendera mu byo Yesu yaduhaye. Nico gikorwa cacu. Rero muri uku kubigisha canke muri uku kwigisha abantu b'Imana, ugomba rero kugaruka indani ukavuga uti mbega tubigisha iki? Turiko tubigisha iki? Eske ibintu turiko turabigisha nivyo Imana yavuze? Eske ibintu turiko turabigisha nivyo jambo ry'Imana, nivyo biri vrai, nivyo biri authentique? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma kwiga mugomba kubiha importance. Ndakunda kuvuga ngo epidemi canke ubumuga bw'ishengero rya Afrika nuko ishengero rya Afrika ridakunda kwiga. Uzosanga niho wumva ibi bibazo twese tugenda tuvuga ngo birangora gusoma Bible. Aha no kubwira ngo baza mugenzi wawe ngo gusoma Bible ryari wisomeye wenyene ntiwona mubaza kuko ibara ryaraguye. Ariko kandi usanga dufise difficulty yo gusoma ijambo ariko tukagira umwete w'ibindi bintu byose. Mwo kwisonzesha iminsi 40, mwo kwisonzesha mudafunguye atani ico munyoye iminsi 7 canke iminsi 10 ningahe, mwoja muri louange na adoration, mwoja mu ikorane c'amasaha 9, ibintu byose byo mu Mana mwo bikora. Ariko kwiga ijambo ngo mwicare urimanyure urisome uje hirya no hino urondere gutahura principe Imana itanga, ivyo abantu benshi babifisemo ubunebwe. Et malheureusement ishengero rya Afrika dufise fire nyinshi tukagira knowledge nkeya. Dufise umuriro ariko tubuze kumenya. Iyo umuriro ubuzemo ubumenyi umeze nk'urubeya, n'umuriro mu mwanya mutuza kuzima. Nico gituma usanga ata constance ihari mu buzima bw'abantu. Rimwe aba bantu barashushe mu vy'Imana, ejo barabivuyemwo. Rimwe bagize gute, kindi bwiye gute? Kubera iki? Kuko contenu indani iharimwo kwiga no kumanyura aya majambo ngo tuyinjiremwo, tuyafungure, tuyakure mu butunzi bwayo. Bwana sifiwe sana. 1 Roi chapitre 13 kuva kuri 1 kushika kuri 26. Uhansomere rapidement. 1 Roi abambi ba mbere 13 murongo wa mbere gushika ku murongo wa 26. Yeroboamu agihagaze ku gicaniro agira yose imibavu, haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aja i Beteli azanywe n'ijambo ry'Uhoraho. Avuga n'ijwi rirenga avugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho, abarira ico gicaniro ati, ewe wa gicaniro, ewe wa gicaniro, ukuri ko waragize ngo mu nzu ya Dawidi hazovuka umwana yitwa Yosiya, ngo kandi abaherezi bo mu bitabo byo ku mpinga z'imisozi bahora bosereza imibavu kuri wewe, nguyo azobatanga bwa bimazi biri muri wewe nyene, ngo kandi kuri wewe niho bazoturirira amagufa y'abantu. Kandi kuri uwo munsi nyene abaha ikimenyamenya ati, iki nico kimenyamenya Uhoraho atanze, iki gicaniro kigira gisaduke, umunyota wo kuri co useseke. Maze umwami Yeroboamu yumvise iryo jambo uwo muntu w'Imana yasemereye avugiye kuri ico gicaniro c'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze kuca kuranyunyuka, bituma adashobora kukwigarukanako. Igicaniro naco kirasaduka, umunyota wo muri co uraseseka nk'uko ikimenyamenya uwo muntu w'Imana yabahaye kiri, abivugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uhoraho Imana yawe ampangaze, unsabire ukuboko kwanje gukire. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uhoraho, ukuboko k'umwami kurakira gusubira kumera uko kwahora. Maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujane iwanje ndakuzimane neko ndagutasure. Uwo muntu w'Imana yishura umwami ati, naho migihimba c'ivyo mu ngoro yawe ntaho twojana iwawe, kandi sishobora kugira ico ndirino canke ngo ndahanywera n'amazi, kuko ari kwijambo ry'Uhoraho ryanyihanikirije ngo sinze ngire ico ndya canke ngo nywe n'amazi, kandi ngo sinze subire mu nzira nazananye. Nuko aragenda ajana iyindi nzira, ntiyasubira mu nzira yazananye aza i Beteli. Kandi i Beteli hari umutama yavugishwa n'Imana, abahungu biwe baraza bamwiganira ivyo uwo muntu w'Imana yakoreye i Beteli byose uwo munsi, n'amajambo yabariye umwami nayo bayiganira se. Se arababaza ati, aciye mu nzira iyihe?
kandi uwo muntu w'Imana yavuye i Buyuda. Abo bahungu bari babonye inzira aciyemwo iyo ariyo, nuko barira abahungu biwe ati nimunshirire amatandiko ku ndogoba. Bayamushiriyeko arurira, akurikira uwo muntu w'Imana, asanga yicaye munsi y'igiti c'umweroni. Aramubaza ati mbega ni wowe muntu w'Imana waje i Buyuda? Nawe ati ego meni jewe. Aramubarira ati ngwino dusubirane imuhira ufungure. Aramwishura ati sinemererwa gusubirana inyuma nawe, canke ngo tujane iwawe, canke ngo ngire ico sangirira nawe aha hantu, ari ico kurya canke ico kunywa. Kuko nabariwe n'ijambo ry'Uhoraho ngo sinze ngire ico ndya, canke ngo sinze nywa amazi, kandi ngo sinze nsubire mu nzira nazananye. Nawe aramwishura ati nanje nduvugishwa n'Imana nkawe. Kandi umumarayika yambariye avugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho ati enda umugarure umujani wawe, umuhe icarya n'icanywa. Ariko yaramubesha. Nuko basubirana inyuma, bashitse iwe amuha icarya n'icanywa. Bakiri ku meza, ijambo ry'Uhoraho riza kuri wa muntu avugishwa yamugaruye, avuga n'ijwi rirenga ati abarira uwo muntu w'Imana yavuye i Buyuda ati ukuri ko warahagize ngo ko wanse kumvira ijambo ryiwe niwitondera icagezo ciwe Uhoraho Imana yawe, ariko ukagaruka ukarya ivyo kurya ukanywera n'amazi ahantu yakubujije, ngo ntuzugire ico urya canke ngo ucunywa. Ngo nuko rero umuvyimba wawe ntuzoruha ushika mu mva y'abasokuruza. Hanyuma amaze kurya no kunywa, wa muvugishwa yamugaruye amushirira amatandiko ku ndogoba. Amen. Mukomera amashi Fisto. Ikintu ca mbere ucandike ahantu, point ya mbere nuko kumvira niyo karite ya mbere mu kugendana na Yesu. Niyo karite ya mbere yo mu bwami bw'Imana. L'obéissance est la première qualité dans la marche avec le Seigneur. Tugomba gusobanukirwa neza akamaro ko kuba abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bumvira. Muri uru rugendo rwo kujana n'Imana, sinibaza yuko abantu batumvira Imana bafise amahirwe yo gushika kure hamwe n'Imana no mu rugezo rwo kubona intsinzi y'Imana ku buzima bwabo. Kuko Imana iraturongora, kandi murazi ko mpwemu yeraba mu buzima bwacu aturongorera mu kugororoka, kandi aturongorera mu vy'Imana ivuga, kugira ngo ubwo burongozi bugende butuma mwebwe imitego imwe mutayigwamo, canke ibyago bimwe abandi bazogwamo mw'isi mwe mutabigwamo. So kuko iyi nzira tutayizi kandi atayo twigeze ducamwo, tugomba kuba turi abantu badepanda ku gikorwa ca mpwemu yera, kandi ubwo burongozi bwa mpwemu yera bukagenda budutwara rero muri ubwo buzima bwo kugira gute, bwo kutwereka ngo ca ngaha, ca a gauche, ca a droite, ca ngaha, duga umusozi, manuka mu biyaya. Ni ukuvuga ngo turi abantu tugomba gutahura ngo uru rugendo turimwo ni urugendo rwa instruction. Turabwirizwa, hariho ibyo dusabwa. Nico gituma biri important ko wewe mu buzima bwawe witoza kandi utangura kwiga kuba umuntu yumvira Imana. Muri bito canke bininiya mugomba kwiga kuba abantu bumvira. Kumvira ni karite Imana igomba kudevelopa mu buzima bwacu, kuko arico kintu conyene gishobora kugutuma wewe muri iyi jungle, muri iri shamba ry'isi, muri ibi vyago n'aya magume n'izi ngorane ziri mw'isi, ikintu conyene kizogutuma ugashika kuri destination finale, c'est l'obéissance. Bibiliya itubwiye umukozi w'Imana, Imana yarungikanye message. Kandi Imana mu kumurungikana message ico agiye kuvuga, ariko Imana imubwira kwitanze condamnation ku gicaniro. Uyu mwami yari yarahindukiye agasubira inyuma agatangura gusenga ibigirwamana. Imana ikondana igicaniro, Imana ikondana culte kanaka yari kiraba, abantu bibaza ko ari nzima. Imana imaze gukondana igikorwa kiriko kirakogwa canke culte iri kiraba, Imana imaze kuyishira ko jugement yuko itafise future kandi ko itayihimbara, kandi ko Imana ihereje kuyivuma. Uyu mu message araza afise iyo message arayitanga, kandi acaratanga n'ibimenyetso by'ukungene Imana ihejeje kuvuma ico gikorane canke ayo makoraniro yari autour y'iyo adoration itari iri fonde kuri principe z'Imana. Uyu mwami yari afise culte. Israeli bariko barasenga, ariko ukungene bariko barasenga
ibyo bariko barakora ntibyari biri conforme n'iciyumviro initiale c'Imana. Bari bafise abaherezi, bari bafise abaprofete, bari bafise abakora ibyo mu rushengero, ariko birashobora gushika yuko tugira ibikorane tukagira système iri religieux cyangwa iri biblique, la forme ikaba yexista, ariko evolution yacu ya culte yacu ikevoriwa idafata ishusho ya culte iri agréable, iyi Imana ihimbarirwa, Imana iryohererwa. Nico cariko kiripasa muri Israel. Imana icirungika uyu muprofete, kuko umuprofete azana direction, azana ijwi ry'Imana, azana exhortation na encouragement, akagarukana abantu. Muri Ancien Testament mu profete yari ijwi ry'Imana rigarukana ibintu ku murongo, kuko byarashika abantu bakadevia. Don prophétique cyangwa ministère prophétique ifatanye na Psaume 23 aho Dawidi avuga ngo inkoni n'inyobozo yiwe bigira gute, nivyo bingira gute, nivyo bimpumuriza. Nukuvuga ngo ta houlette et ton bâton. Imana igenda, umwungere agendana inkoni akagenda na houlette ifise akantu kari courbe, ifata intama yaguye mu kinogo ikayifata ngaha mu izosi ikayiduza. Nico gituma ifise kayaga crochet nako kuyiterura kakayizana. Ibi byose uko ari bibiri bigaragaza ministère prophétique, siko izana igarukana ibintu muri direction Imana yemera, n'inkoni ituma intama itava mu ibarabara ariko iguma kuri line. Uyu muprofeti Imana irungitse aje gukora ico kintu, azanye correction. Ariko naho azanye correction kuri hérésie canke kuri apostasie canke kuri déviation spirituelle iri muri Israel, aje kujuja. Imana imuhaye instruction muri forme zibiri. Imana imubwiye ati genda ukora ibi ku gicaniro mu maso y'umwami. Kigira kabiri, hajya ahantu ntihagire ikintu nakimuza kuhafungurira, ntihagire n'icuza kunywa. Twegiye turi abakozi b'Imana, Imana iraduha message duha abantu, ariko natwe turafise message yacu. Iminsi yose ubutumwa bwiza buri adressé kuri celui qui délivre le message, ariko kandi rikaba na adressé no ku bandi. Nukuvuga ngo uyu muntu Imana yamubwiye icyo agiye gukora, ariko Imana icimubwira discipline igomba kumuranga nk'umukozi w'Imana une fois sur le terrain. Haleluya. Ariko uyu mukozi w'Imana ashitse kuri terre arakora icyo Imana yamubwiye. Umwami aranashaka kuza kumukubita. Wonyene uwo mwami amaboko yiwe acaruma aba paralize. Umwami aravuga ati yo ntabara basi, pardon, sinanize ko ari Imana yagutumye, nkorera igitangaza amaboko yanje akire. Umuprofete arabohora umwami, umwami arakira. Umwami amaze gukira aca aringinga profete ati ndakwinginze uze dusangire ibi bintu wejeje gukora, ibi bintu tubwiye, ndagusavye uzi wanje muri pale tugiye gusangira. Uravyumva? Ndagushimira ico wakoze, ndagushimira. Uyu muprofete arabwira umwami ati jewe sinshobora, kuko mu byo nasabwe n'Imana, apart ko Imana yampaye message yanyu, ariko Imana yambujije gufungura aha hantu. Ngo muri iki gisagara nine ndakivamo ataco mfunguye, ataco nyoye. Nukuvuga ngo ni ministère à jeune sec. Umwami yumvise ko uyu muntu afise ibyo yabwiwe n'Imana kandi abona ibimenyamenya ko ari Imana yavuze. Uyu mwami acaramureka ati basi nta kundi Mungu akubariki. Aramurekura aragenda. Amurekuye yagiye, abana b'uyundi muprofete bari muri pale baca barirukanka muhiri wabo. Dufate niko bavuye nga muri live center ndumbaze bakacagenda nko mu Ngagara. Baca barabwira papa wabo ro grand prophète, baca barabwira papa wabo ati hari umuntu yaje avuye kure, Imana yamutumye, ibyabaye nibi. Kandi uwo mugabo yabwiye umwami ati Imana yambujije nta kintu nza gufungura. Uyu muprofete acavuga ngo nimunzanire imodoka yanje. Baca baramuzanira ujya mu profeti jipe yiwe barayiparka. Aravuga ngo nimunzanire indogoba. Baca baramuzanira indogoba ziwe zibiri. Abwira abana ngo hari aho ngiye ndagarutse. Aca arabaza abana ngo mbe mumenyera profete yafatanye inzira iyihe? Ati profete yafashe ijya Bugarama. Ati umuprofete acariruka afata ijya Bugarama. Afashe ijya Bugarama agenda acamusanga iwacu Muramvya. Yesu ashimwe cyane.
nawe utanga example ushaka iwacu imuramvya. Yesu ashimwe cyane. Aca arashika rero amaze amusanga iwacu imuramvya avuga yo Yesu ashimwe. Uravyumva hariho inyambaro hariho ingene abasa bose n'abakozi b'Imana n'abakolege barazinanya acamubona acamurokonesa nibaza ko namuramukije ngo lamblash blackta akacavuga ati uyu n'umukozi w'Imana. Hama caramuga ati nibiki bimeze gute. Hama ujya mu papa profeta aca arasaba uyu mugabo ngo ingo iwacu uze gufungura. Numvise uravyumva ivyabaye ujya mu profeta arasubira aramubwira ati jewe Imana yandahiye yuko haba ngaha haba mu nzira je simpfa nsubiye gufungura. Ujya mugabo aca aravuga ati ego ndabizi ko Imana yabikubujije ariko nanje irakuntumyeko ngo ingufungure. Wa muntu kuko yumva yuko ni proche collaborateur prophète de Dieu, Imana ihinduye instruction au cours du chemin, aca aravuga ati hana hakundi reka tugire gute reka dusangire. Cyo shaka kuvuga niki? Urashobora kuba warabaye obéissant mu ntango y'urugendo rwawe no mu ntango yo gukurikira Imana. Wabayeho ukunda Imana ufise inyota icikubwira cyose ugikora nta negociation yabaye wagiye wiyambura ikintu cyose Imana yagiye kubwira kwiyambura. Nukuvuga ngo hariho abantu iyo evori wa mugakiza ari abantu bumvira kuri premier niveau ya marche yabo avec le Seigneur. Wabaye obéissant ariko harageze igihe au cours du chemin mu kugendana n'Imana ugenda utakaza notion cyangwa utakaza qualité ya obéissance. Ni vyiza ko wumviye kugeza aho ugeze ariko ndaje kuvuga ngo kumvira si ivy'ababebe kandi kumvira si ivy'abatangura kandi kumvira si ivyo kurindira ikimenyetso ngo caboneka ngo tuje muri désobéissance. Nimba Imana yakoze igitangaza ku gicaniro kubera twabaye obéissant tugomba kuba obéissant jusqu'à la fin de la destination finale kugira ngo tugendere muri instruction kuko Yesu yarabwiye abigishwa ngo mugende abantu mubigishe kwitondera. Iri jambo kwitondera ririmo guprena soin y'ama instruction y'Imana. harimo apana impuwe harimo concern harimo umwitwarariko mwinshi tugomba gushishikara kugira wo kumvira Imana. Abantu benshi mwarakijijwe mu mwaka wa mbere urahaguruka impinduka iraboneka mu mwaka wa kabiri ugera muri 3e vitesse ariko uko igihe cagiye kiba kirekire mu vy'Imana niko niveau ya croissance na obéissance canke niveau ya croissance ugukura kwawe kwaragabanutse kubera kumvira kwawe kwagabanutse. Kurugezo rwahuza kwisanga bamwe muri mwebwe muri ko muradevelopa tendance yo gusubira kuba mu bintu mwigeze guheba aho mutangura kwipoza ama question ngo mbenga kubera iki kinagihebye ariko ugifise igishika c'Imana wari umuntu ameze nk'ufise obéissance iri presque aveugle muhemu yera aguhumekeye icimviro ni wezita ariko ukugwiza imyaka na experience yo kujana n'Imana ni kufise tendance yo kugenda uba mondain ou mondaine. Ça veut dire yuko évolution yawe iri négative. C'est une évolution négative. Good. Yesu ashimwe cyane. 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 Uyu muprofete yibajije yuko objectif y'ubwami bw'Imana ari ugukomunika prophecy ariko nimba Imana hari ico yavuze ku gicaniro hari n'ico yavuze kuri parcours. Nimba hari ico Imana yavuze muri aller hariho n'ico Imana iriko iravuga muri retour. Rero twebwe ntitugomba kuba abantu bakorera Imana haleluya ariko ku rundi ruhande tukibagira ivyo dusabwa muri chemin retour kuko message twahawe hariyo dukomunika abandi ariko hariyo n'ico Imana iriko iratubwira ku gatwe kacu iyo duhejeje gukora ivyo twategezwe gukora vyose. Quelle est l'instruction de Dieu concernant ta vie? Ninda reka nyumva muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane.
Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo bamutumiye ku meza, le message de Dieu ni message yo kwiyambura, ni message ya dépouillement. Usomye Colossiens 3, 5 et 6. Colossiens 3, 5 et 6. Paulo aratubarira ikintu gikomeye muri aya majambo. Nuko nimwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubikose, no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigwamana. Ivyo nivyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'inabarigwa. Ivyifuzo bibi biri mu buzima bwacu bihora bitubamwo, Paulo atubwiye ngo mugire ico bita switch off. Ni muzimye, uravyumva? Ni muvyice ivyo vyifuzo biri mu mibiri yanyu bibatwara mu bintu bitari vyiza bidahimbara Imana, ngo izo ngingo zanyu ziri mu isi ni muzice. Iyo nyota y'isi dufise, iyo nyota y'isi iri mu buzima bwawe, ayo ubwo buzima ubayeho, iyo style de vie idahimbara Imana wowe usanzwe urimo kandi ukabusengera no ngaho, Imana iriko iravuga ngo ivyo bintu ni muvyice. Dufise responsabilité yo kuvyica, kuko muri ubu bwami bw'Imana ubu butumwa bwiza twahawe ni ubutumwa bwiza bw'umusaraba. Ubutumwa bwiza bw'umusaraba butwigisha kwiyambura. Mu mategeko no muri instruction y'Imana, Imana iriko iratubwira ivyo tugomba kwiyambura, kuko bidakenewe muri ubu bwami buri spirituel turimo, muri uyu muhamagaro turiko turitaba. Ibi bintu vya kera vyo mu isi, ibitubamo les passions, la cupidité et tout ça, ivyo byose ntibikenewe mu bwami bw'Imana. Imana iriko iragenda ibitwambura kugira ngo turushirize kwakira ivyayo, hama tuyikorere dufise ivyayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Aya mafenomene tugenda tubona mu bintu vy'Imana, abakozi b'Imana mu busambanyi, abakozi b'Imana muri divorce, abakozi b'Imana mu mafuti, abakozi b'Imana muri escroquerie, abakozi b'Imana mu mangetengete, abakozi b'Imana mu madelivrance ya fo yo gukora ku mabere y'abakobwa, abakozi b'Imana, ivyo bintu byose ni bintu ni indicateur yuko ishengero rya Kristo mu gice kininiya canke mu gice kanaka, ntumbaze nta sondage nagize, ni indicateur yuko ishengero rya Kristo ryashishikaye gukorera Imana nka wa mu prophète, sans toutefois respecter les instructions jusqu'à la fin. Nico gituma mu nzu y'Imana hari scandale, kandi na Bibiliya ikavuga ngo haragowe uzana ibitsitaza, ngo kuko kuri we vyari bikwiye ko bamushirako urusyo n'umugozi mwizosi, bakamutera n'ikibuye mu mazi akibira ubutakigarukana, kuvuga ngo na corps ntihomonte à la surface. Sindiko ndavuga ko umuntu atokora ikosa, umuntu atogera gute, ariko ndiko ndavuga iyo icaha yabaye style de vie kandi bikaba ibintu umuntu aryamyemwo biri repete, utavuga ngo yaguye. Oya, ntituriko turavuga umuntu yaguye, twako tuvuga umuntu aryamyeyo. Kuko nyine kugwana ugutsitara ni imprudence canke n'ahantu umuntu atagiye araveya ku kwino akwiye kuveyako. Ariko kandi iyo bicitse ubuzima bwawe, ça veut dire yuko iyi processus ya dépouillement, iyi processus yo gukurikira ma instruction warayivuyemo kera. Paulo rero aravuze ngo nimwiyambure ibi bintu, nimuvyiyambure. Verse kurikira iyo ya 6, nimuvyiyambure. Why? Ngo kuko ni kubera ivyo bintu ishavu ry'Imana riza ku bana b'Imana. Mwe mwibaza ngo korere y'Imana ngo yaza muri Ancien Testament kuri Mose ngo kubera ngo isi yaca yiyugurura. Rimwe na rimwe ndaprefera ivyo muri Ancien Testament, kuko jugement yaraba exercice abapfa bagapfa ukamenya ko bapfuye, n'abakwa gutinya Imana kubera ubwo bakayitinya. Ariko ubu dupfa en silence, kuko imishaha y'abantu irikirapfira ikirononekara, kuko ata jugement bari muri temps ya grâce. Ariko ntibibuza ko abantu bapfa, bagapfa muri ministère, bagapfa no muri impact bari bakwiye kugira mu isi, ikaba réduit kuko bagiye gukonsakra energie yabo kuri la chair. Uyu muntu Imana aramubwiye ati twara message, ariko ndakwambuye tout ce qui est charnel, tu ne vas pas manger. Burya jeune ni kimenyetso cyo kwambugwa priorité duha umubiri. Uko muranivuga abantu b'Imana, iyo niyo jeune ni ikintu kitwigisha gusuzugura umubiri kugira ngo tuvalorize ikiri spirituel.
rero imana imubwiye ati ndagutumye ndiko ndaguhamagara ndakurungitse kunkorera ariko kandi ndagomba unkorere uri muri état où la chair est ignorée complètement et totalement. Ntaco nshaka kugaburira c'umubiri kuko naguhaye ijambo mu mpwemu. Ariko nimurabe uyu mugabo muri iyi nzira acarahura n'undi muntu w'Imana. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, 3, 4 et 15. 3, 4 et 15. Habit Thessalonique. Niaka 2:15. On ira kuri 3 et 4. 15 urayihereza ko. Ntiyakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa. Banza urindire kuri yes ugereze kuri kwanza kuri 3 banza ucurindira. Ntiyakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Paulo mu gitabo cya Thessalonika aravuga ibintu byinshi bijanye na fin des temps. Ariko ngaha Paulo reka aravuga yuko muri profesi y'Imana Satani uko igihe c'iherezo cegera azogenda akora kandi Satani azogenda ahabwa autorisation yo gukora ku mugaragaro. Rero hariho umunsi bita umunsi w'ubuzimire, ari uwo munsi ngaha bise n'iri jambo mutamenyere mu gifaransa ryitwa apostasie. No kuvuga ngo imbere yuko ibintu byose bihera hariho umunsi w'ubuzimire uzoza. Uyu munsi w'ubuzimire ikintu kiburanga nuko muri uyu munsi w'ubuzimire abantu baradetona canke Satani araparvena gukura attention yacu kuri bya bindi ya makuru principal nababwiye ibiri essentiel. Ariko nikihe azana nikihe ahamplasa kugira ngo adutware ibiri essentiel bigize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana tuvyibagire tuvyinyore nibihe Satani azozana kugira ngo abantu babanze bazimire kandi bibiri ivuga ngo abantu benshi bazozimira ngo no mu batoranijwe hari abazozimizwa kuko Satani azoba ariko akorera muri dimension n'ikinyoma n'urugezo rwo kubesha rw'ubugunge buri high buri eleve. Nibi jese ndiko ndabibigisha kugira ngo bihagarare kuko bizoba niko profesi niko ijambo ry'Imana rivuga. Ako jewe ndiko ndabivuga kugira ngo mwebwe ntimuzobe mu gitigiri c'abantu bazimizwa kuravyumva kuko hari ukuri mwamenye kandi kuba proteja kandi ndiko ndabigisha gatoya kumenya kudiscerna ukuri kw'Imana nikiguma kiri important kuko vya bindi vya mbere kumvira nimba ari byo twatambukiye mu bwa mbere nibyo turinda no kuzosaziramo. Nta yindi principe iziyo dukuze mu gakiza ngo gisigaye ari kibiri. Aravuze rero ngo imbere yuko ubuzimire buza ngo kugira ngo tubone wa muntu w'icaha ariwe le fils de la perdition. Uwo ni Satani niwe Bibiliya yita le fils de la perdition, umwana w'ubuzimire. Imbere yuko aza abantu bazobanza kuzimira ariko kugira ngo nimuzimire nikihe kintu Imana ikwiye kubafasha. Iyi verse nyene twasomye ivuga ngo que personne ne vous séduise d'aucune manière. Nabivuze mu gatondo iri jambo séduction uravyumva iyo umuntu ariko arakuresha iyo umuntu ariko mu kirundi bavyise gute wewe ngaho muri Bibiliya yawe abahenda guhenda birireje. Umuseducteur ni babahungu sinzi kariko bakimeze ariko je ndavyibuka kera ngene abandi bari bameze. N'umuntu atira ibirato kuza akambara ipantaro ya mama akisiga parfum ya mama akambara antisore ya papa akaja kudraga atakintu na kimwe cibafise ariko agerageza kukwereka ico yoba ari nubwo atari cari. Muramubona yari ejo yari wanyu aranatira ni imodoka ariko ugatangara ubonye atazi kwatsa agatara k'indani ugacumenya ko atari yiwe.
iyo umuntu aseduiza agerageza kwatira proie yiwe akoresheje ikintu yibaza ko wewe ukeneye, ariko akaza arico afise apparence yaco kugira ngo bikunde aganye umutima wawe mu kintu cyaco cyose ariko arashaka kugutwaramo. Muhora mubona amafenomene aba mu isi, nejo bundi mwarabyumvise ngaha i Kenya, ejo narabonye ko condamnation yaje, mupastori yatwaye abantu mu ishamba, abantu bakagenda bagapfiramo mu masantene bisonzesheje n'abana, bajya abantu murinda mubona bapfa, ugasangamo aba intellectuel canke nibiki canke mvuge Zebiya, ndeke kuvuga muri Kenya canke mvuge ba Migurumiko n'ibindi bintu byose byagiye biba ngaha. Nukuvuga ngo haba harimo ikintu menga kikwereka Imana, ariko mu rundi ruhande hakaba harimo seduction ishobora gutuma n'abantu naho biza amashuri kandi barezwe ari aba intellectuel, ushobora kubabona bakura impuzu imbere y'abantu ngo hari ivyo Imana irikira babarira, kandi bakemera no gupfa, bagapfa physiquement bakabahamba, kandi bari persuadé. Nico kimwe n'abajihadiste arituritsa kuko ari convaincu ko bazoronka aba vierge 12 mu ijuru. Ntiwibaze ngo seduction woyigwanywa na bon sens yawe, kuko hari n'abantu benshi bakurusha bon sens kandi wemera, uhora mwicara mukagira commentaire muri salon ngo sinumva ngene ujya muntu yagiye muri bijya bintu, ntavyo wokumva, kuko iyo satani aje kwataka akorera muri domaine iri spirituelle kandi la dépassa des fois intellect y'umuntu, birasaba yindi protection n'indi force iri spirituelle kugira ngo ushobore gukombata na seduction na manipulation. Abantu bitwa kari abantu bakomeye bo mu byo bw'impwemo batwaye abantu mu mafuti, cyangwa abantu basambanya abantu ku migaragaro kandi bakitira ibintu Imana atari Imana, kibaza ngene abantu ivyo bintu bashobora kubisabira ko bakavyemera, aho ukibaza ngo babagirira lavage ya cerveau. Yego reka tuvyite gutyo, ariko bari force ya seduction iri alimente canke icometse iri connecte kuri influence iri diabolique ku rugezo rwaho mu bwenge bw'abantu na analyse y'abantu. Reka ndakubwira ikintu kimwe, rimwe hari n'ikihe tugira ubwibono kuvuga ati akameme ngo jewe ivyo ntivyonshikira. Reka ndakubwira ikintu kimwe, muze mwiga guca bugufi, kuko nabajya ntibari bazi ko ivyo bintu byabashikira. Ngo uyo imbere y'uko arekugwa agakora neza ku mugaragaro, ngo hazobanza kubaho kuzimira. Savediri nimba atararekugwa already kuzimira kwa aramaze gutangura kuza, nivyo bintu bamusanga abantu bariko barirukiramo rero. Nico gituma nabwiye muri indwi ngo kontrola ubutumwa n'abantu wumviriza, wumva bavuga Kristo, wumva bagukonekta kuri Kristo, bagukundisha Yesu canke bagukundisha bo, ministere zabo zikwatasha kuri Yesu canke batashe kuri ministere zabo, kuko Imana itabahamagaye itanaduhamagaye kwiyatasha ku ma ministere, byose ni bikorwa bidutwara kwiyatasha kuri Kristo. Imana ntiyivuguruza. Nimba profeta gusanze mu nzira akakubwira ngo Imana ivuze ngo fungura, kandi ubwa mbere yakugiye kudafungura, umviriza, Imana ntiyikontrediza. Dusuzuma message duhawe dukoresheje ijambo twamaze kwakira, kuko iyi Bibiliya niryo jambo ry'Imana ritunganye, rifunguye, riri evalué, riri testé, ryacishijwe mu muriro, riri perfect. Iyo niryo dufatirako kugira ngo tumenye ukuri. Naho umuntu yoza yambaye ikanzu y'igikorwa, naho yoba ari jewe nkaza kukubwira ibintu mvuye mu masengesho y'iminsi 40, ugomba kwevaluer ico ndakubwira par rapport à la parole, kuko yakubwiye ngo ntufungure ntiyogaruka ngikubwira ngo fungura. Kuko c'est pas un Dieu de désordre, il ne se contredit pas au cours du chemin. Ijambo ryawe rihereza kuri fin, ni alpha na omega, ari consistent kuva muri début kandi ari régulier jusqu'à la fin. Si Imana iri émotionnel, iri sentimental bivamo, ariko kandi ifise ijambo rimwe. Profete baramugaburiye arafungura, ariko profete yibajije ngo kumbure sinzi ico yiyumviriye, yaravuze ngo kameme ngo sinafunguye ku mwami kuko Mana wari umukondanye, ariko uyu n'umukozi wawe. Ariko kandi naho ari umukozi w'Imana ntibijustifia, ntukambarire ngo nabigize kubera umukozi w'Imana. Reka ndababwire abantu b'Imana, abakozi b'Imana ntuzobitwaza igihe Imana izoza kujija action yawe, ariko Imana izokubwira ngo naguhaye mpwemu wanje. Sinaguhaye abapastori n'abarongozi n'abaprofeta, ariko naguhaye first mpwemu wanje. Iyo baje abo bakozi b'Imana
batakukominika ico muhema gukominika. Kandi n'ubuzima bwawe ni buri apere kubakira kuri le prophète de la rue. Haleluya. Kandi ayo meza uri kuratumigwa kugenda gufungurako igihe Imana iri kirakwambura ayo meza ndakwinginze uyaveko ntusubire kuyabako kuko cyose kibanza cawe kuko hariho ameza arozwe. Tugomba kumenya aho dufungurira, tugomba kumenya aho twicara. Apana kubera dufise ubwibone oya, kuko dufise databuja kandi databuja afise ama instruction kandi tuzororanirwa kuko umviriza kumumvira bizana umugisha ku buzima bwacu. Naho bakubwira ngo uri kure exagera birambabaza, banakubwira ngo yaco exagera sha Arine ntiyagutanze gukizwa. Ntitwako turatambana ejo mwijoro. Amaguru yo aravumwe. Reka sha. Ntuzanake. Ni abapagani bamobiliza ugikizwa ngo asubire inyuma, babamobiliza babereka mwege mwakijijwe kera. Yo. Ntidukwiye gutakaza, on ne doit pas perdre de vue les objectifs du royaume. Kuko abantu b'Imana ubutumwa bwiza is not ubwami is not about twebwe ni mwami, it's about a king ari hariya akomeye yatugize abasitwaye biwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Iyo ishengero ririko rira perdre de vue la mission, iyo turiko turava muri mission, nico gihe abadutumira gusangira badutumira. Uyu muntu yari relax, yari karataha, yari ahejeje akazi. Ariko akazi si hajya wa exerce jugement gusa, akazi no mu gushika la maison, akazi karacare ko karabandanya. Uwakuhaye ijambo rishika gushika uza gushikira muhira, yakubwiye ngo ntihagire ico ufungura ntihagire n'icunyu. None kuki wowe relax? Iyo abakristo iyo mwishengera abantu bariko bara perdre de vue la mission na la seigneurie na souveraineté y'Imana mu guplasa Kristo hejuru no mu gushishikara ikigwa cyo kumupfukamira no gucika abiwe, nico gihe ababatumira babaye benshi. Je mumbabare nivugira ibintu bimwe bimwe ko jemba mu nzu y'Imana. Abantu barakiza ukabona barakunda Imana, ariko wagira gutyo kabiri gatatu ukabona baratanguye gusirimuka. Nukuri ngaha abakristo barabadusirimukana, abajene ngaha baradusirimukana, emwe n'abakuze n'abari muri retour d'âge, abamama bashaje bakadusirimukana bagatangura gucika ibindi bintu. Ukamuraba ukumva makuru y'ukumva urumiwe. Ukabona abantu bafise ukuntu basike batangura gushaka gusa, barafise ukuntu basike bashaka gutangura kwambara, barafise ukuntu basike aho basike bashaka kuja. Ugacubona ataba abantu bari muri ennui bameze nka wa mu prophète yari karasubira inyuma menga byose byaheze, bibagiye ko hariho instruction za dépouillement. Muracari ko murambugwa. Sikora twaje tukaririmba canke tukagira gute tukaca duheza ngo hamba ngo kumugoro ngo tuzoba turi relax, dushare tube relax tugire gute, ariko hari ibintu bitari permis kuko naho tutari kuri podium, naho tutari ko ture exercer jugement ku gicaniro, la mission continue. Turaba representer abo bwami bw'Imana, ntidupfa aho twicaye, ntidupfa ivyo tunyoye, ntidupfa ivyo dukoze. Nimba ukiri kuragwana n'ibintu bimwe mu gikizwa fine, ndakumvura cari muto wacakura gita, ariko uko dukura ntidukura tuneglige instruction, ahubwo dukura twubahiriza instruction kugira ngo Imana itugire ivyitegererezo. Kuko ubu tutagitwara mu bantu tubabwira ngo turabakozi b'Imana, tubazaniye ama lettre ari recommandé bavuga ngo uyu mukozi w'Imana w'igitangaza ni mwakire. Oya, ntitugigera dutwaye ivyete, ariko Bibiliya ivuga ngo ubwacu turi ivyete bisomeka. Ntitugikeneye recommandation écrite, ariko en soi ubuzima bwacu bwacitse icete gisomeka. Abantu bagomba kutubona bakabona Imana. N'uyu muprofete yaguye ariko aragutumira gufungura, agomba nawe kukubona mu Imana, akabona yuko nahavuze de la part de Dieu uratena kuca Imana yavuze ku buryo uri capable ku désobéir instructions ziwe kuko ufise iz'Imana. N'abaprofete baguye bagomba kuvyuka bakubonye wewe.
yesu ashimwe cyane muriko muranyumva agashengero ry'imana yesu ashimwe cyane kubera iki verset 4 ivuga gute ndiko nagenda kurangiza verset 4 ivuga gute muri umugwanizi yishira hejuru tw'Imana cose umviriza satani ariko aragenda muri nivo aho ariko arishira hejuru y'icitwa imana cose canke igisengwa canke ikintu cyaco cose abantu basenga azokwicara mu rusengero ngo azokwicara mu rushengero rw'Imana yiyerekane ngo ni Imana mwabyumvise igihe kizozaho satani yicara mu rushengero apana muri boîte canke mu bindi bintu mwokwita ibibanza bibi dans l'église du Dieu vivant ngo satani azohatereka intebe yiwe hama ngo yexige asabe gusengwa muriko muranyumva nico gituma ukabona umukozi w'Imana abantu basenga ukabona umukozi w'Imana atumbereza message yose kuri we ukabona umukozi w'Imana kwemeza yuko just kumutumbera cyangwa kumukora ko ibyawe biza kugira gute umenye ngo uwo muntu aho presenti intebe ya satani iri kirashigwa mu rushengero aho umuntu yeleva au-dessus y'icitwa Imana indirectement ou directement akamobiliza abantu gusenga we nk'uko afise toute la divinité agakoresha n'amajambo yose amwe yo muri Bibiliya avuga ngo reka turutumana duto uyu munsi muzokumva n'inyigisho zihaka kwerekana ko abantu bameze nk'Imana bamwe ntibapfa n'abandi ntibagwara ntimurazumva aho abantu bavuga amavuta ukamenga sinzi ikintu bako baravuga abantu baravuga amavuta kurusha uko bavuga Kristo ndaje kubabwira ngo amavuta ni igikoresho cyo muri Ancien Testament cari igishusho kibitaraboneka ari we mpwemu yera ariko le vrai représentant w'amavuta ni mpwemu yera kandi uwonya aba mu mitima yacu yatugize ingoro Yesu ashimwe cyane ico mfise muri jewe kiri important kurusha amavuta monsukako umukozi w'Imana ngo amavuta ngo ndagukoreko niwongorako ngo akujeko kuko sama mesa ariko kandi ni ikintu kijanye n'indani nicandukizwa nikimota nikiboneka hanze n'icindani ni igikorwa c'indani si ivyo hanze hagarika ubwo bubandi oya vraiment kuko igihe kiraje aho wa mubi agiye gushira inzu intebe yiwe mu nzu y'Imana abantu bakamukorako nk'abakora ku Mana ariko ngenda kubwira yuko Petero nta enseignement nimwe yigeze agira yuko ngena abantu bamukorako bavuga Kristo bagashira hejuru Kristo abakumva abantu bo bakorako ariko n'ibyacitse doctrine umunsi umwe nari ngaha nza mbonye umuntu arashitse araje kundamutsa acarashika ku birenge byanje acarajyama acaramfata ku birenge gutya yo naramuziyonjaga yewe kandi yari dimanche vraiment avuga ni regashe jewe umuntu bigenda gute ariko ako kayanca ndabya n'umuntu asengera muri live center asengera muri ya mashengero sinza hava ariko songa no hari n'abantu azaga gusaba rendez-vous ngo nari ngo sinari kuva ngaho mu gihugu ntaronse ku mavuta yawe ivyo bintu bivugiye muri biro yanje ntegezwa kubikosora ndaguha rendez-vous ariko tuzeza kubifixa kuko Yesu yashizwe hejuru y'ikintu cyose citwa hejuru Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses afin que toute parole alléluia puisse confesser et que tout genou fléchisse et qu'il proclame qu'il est le Seigneur. Nimukemerera abantu ko bababera Imana dufise n'imwe tugomba kwizera ico yakoze tugomba kwakira ico yakoze kuko mwijuru ni imwe ni imwe Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane nta muntu wo hanze naho yoba arara mu nzu yawe naho yoba akubwira mu mitwaro akagusengera ku misozi naho yoba agira gute nta kintu na kimwe kigomba kuhamplasa ikiriko kirakora ikindani muri wewe ariko kandi ibyo bintu byose kugira ngo bishobore kugira gute tugomba kugira gute gutahura yuko la séduction elle est déjà là vuga uti heza
ngire sa chaise intebe yiwe iri mu nzu y'Imana ngo kandi ngo nawene ariproklama akavuga ngo ndi Imana. Kuvuga menshi siko kuyamara. Nsomera kenza. nuko bene data uwo ni Paulo ariko arababarira bwira mu icyo nuko mwene data mushikame stop mushikame. Iri jambo gushikama ni kumanura niveau ya profondeur. Wani yuko urahonda umusumari uko umusumari winjira kugira ngo utereke ikintu kiremereye hajya mu musumari uja muri profondeur ubu uri kurashikama ijya ni chikamage en français. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo gushikama k'umusumari kuri manifeste na profondeur y'umusumari. Gushikama kwanyu kuri manifeste na profondeur. Apana muvise muri eglise cyangwa ngo ndi connecté. Hari umuntu twahuye turi muri voyage guca mu ndege atanga kumbwira abakozi b'Imana bo mwisaze ukuntu yabimbarira yari karashima ko nanje tumenyanye agaca avuga abandi bantu bahakwa kunduta bakomeye cyane ako nkumva ko abimbarira nkumva ngira mvomise kuko ndiko ndakaputa ibyo ari karavuga kuri we ari kanyereka ko ahiriwe ari kanyereka importance afise mu kubazirana n'abakozi b'Imana benshi. Hama rero muri diplomasi n'ikirundi cisoneye tuca twevurero tuvuga Yesu kugira numve rero se tubasinge nawe ne azinanye na Yesu. Yesu ashimwe cyane kuko rega Yesu ntatugira abastare kugira ngo twege duce tuzana intebe tuyitereke hariya. Oya ica tugira cose twege tuguma natwe dusubiza ibintu kuri mushikamye mugumye ibyo mwashikirijwe Profeti warabwiwe ngo genda ntuzofungura uzokora iki uzotaha uzofungura ushitse muhira ivyo nivyo washikirijwe ariko kuba warabishikirijwe ni kimwe ariko kubigumya ni kindi. Ingo kweli ingo mwigishijwe ibyo mwigishijwe ari byo mwashikirijwe mu majambo ari ibyo twabashikirije mu majambo canke mu cete cyacu canke mu makete twabandikiye. Umviriza ubutumwa bwiza ntibwevolua ndabashoke. Le message de l'évangile n'évolue pas. Mwanyumvise hari abantu muri mwebwe kubera curiosité intellectuelle mushaka abantu bababwira ibintu bishasha ariko ubutumwa bwiza ni bwa bundi kwezwa gukurikira Imana kwiyegurira Imana kwambugwa kumukorera nta bindi muzokumva. Ngo ibyo bama bitubwira nibijya nyene. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mutaravye neza muzosanga muko murambrasa theory za new age, positive thinking, kwiyumvira neza. Uravyumva cyane kugira gute ariko ivuga butumwa rirengeye kwiyumvira neza kuko kwiyumvira neza biri muri effort ariko ubutumwa bwiza aho bukomereye nuko bufise ubushobozi haleluya bwo gutandukanya inyama n'umusokoro buratransperta bugashika indani mu mushaha bufise ubushobozi bwo gukora icivyimviro byawe byiza bitokora. Kweli dusenge rero iyi ndwi tuzoba turiko turasenga. Haleluya haleluya. Nimba wanyumvise uvuye mu amina. Haleluya haleluya haleluya. Hagurutse mu micaye tugomba gusenga. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Mbene abahereje inkuru ya wa muprofeti ahejeje gupfa haciye haza Lion iramubufa aca arapfa. Wa wundi yamubeshe baraza baramubwira ngo wa muprofeti yapfuye kumbe ntihanabwiye ko ari we agiye kumubesha ariko Imana yaciye imwica kuko atumviye. Ndaje kuvuga ngo kutumvira bizana urupfu.
haleluya. Nico gituma uru rugendo kugira ngo ntidusikombe kuri seduction y'umwanzi, tugomba kwica ingingo zacu ziri mu isi, kuko iyo Satani aje kuduseduisa akoresha ivyipfuzo biturimo akabiprovoka akatwereka ko bifitiye réponse. Ni gutya abantu bagwa muri seduction. Yesu ashimwe cyane. Ariko tutarinze kumvira ijwi rya Satani, ivyo byose mukeneye vyiza mu Mana birahari, birababikiwe. Haleluya. Tumbere wo Yesu wonyanduruko yo kwizera kwacu, kandi akaba ari we yagusoje. Haleluya. Mwami Yesu ndaguhaye icwera muri kino gitondo. Hari gihe Mana, wewe Mana ugaragara vy'ukuri mu buzima bwacu, ushoboye kandi uri gitangaza. Mana ndasenga kugira ngo uyu mwaka wa 2024 Mana, nkuko tumedita kuri victoire Seigneur Jésus, ndasenga kugira ngo mu izina ryawe Yesu Kristo, izina ryawe rikuzwe hano hantu, izina ryawe rikuzwe hano hantu, mu bikorwa vyacu, mu majambo, mu ndirimbo, mu matazirano, izina ryawe Mana yo mu ijuru rikuzwe. Mana izina ryawe rikuzwe, izina ryawe rikuzwe. Haleluya. Mana izina ryawe rikuzwe, izina ryawe Mana ritubere umunara, ritubere Mana yo mu ijuru. Ndasenga ngo mu izina ryawe Yesu Kristo ushoboze Mana irishengero rya Life Center gushishikara Mana kuba profond muri wowe Mana, abantu bashikamye mu byo wabahaye, mu byo watwigishije, mu byo watuganirijemo. Abadukurikira bose Mana turabasenge Mana kugira ngo Mana yo mu ijuru babe ferme Mana mu byo bigishijwe, haba mu majambo, haba mu vyanditswe bahawe. Ndasenze ngo Mana ukuze ishengero kugira ngo rishobore kubona iri banga rya Antikristo, iri apostazi, ubuzimire buriko buraza muri ino myaka mu ishengero ryawe, ugutakara, ukuzimira. Reka aba bantu Mana amaso yabo babone na ya ntebe mwansi ariko areleva mu nzu, bagende bayihenura kandi bagende batikubita imbere y'ico kigirwa Mana, kuko twamenye Imana yo kandi Imana ikwiye. Ndasenze Mana kuri uyu munsi kugira ngo iri jambo Mana yo mu ijuru ritubwire ico wowe urico, rituvyarira intsinzi mu gihe kiri imbere mu buzima bw'abantu bawe, kuko ari wowe urufatiro rudakwiye guhindurwa. Kandi twaranabwiwe yuko uretse gusa kuri urufatiro, ariko ijambo ryawe Mana riratubwira ngo tube maso ingene twubaka kuri urwo rufatiro. Mana yo mu ijuru ndasenga kugira ngo uduhishengere, uduha abantu ngaha Mana bumva les instructions, abantu bagendera mu vyagezwe vyawe, bakitondera ijambo ryawe, abantu batari negligent ku ijambo, abantu batari paresseux ku ma objectif y'ubwami bw'Imana, ariko abantu bari focus ku ma objectif y'ubwami, abantu batari ko bararondera kudekuvra yandi mariba, ariko abantu bahagijwe n'iriba basanzwe bariko, kandi bagomba kwisatisfeza n'ivyo byose Imana iduha ku isoko ryayo. Mana ndasambuye mu izina rya Yesu Kristo esprit ya distraction iyo ariyo yose izana ugusamara mu bantu bahawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasambuye Mana yo mu ijuru invitation à certaines tables Seigneur Jésus, ituma abantu Mana bagenda ubuzima bwabo bugenda handi nk'uko umenga ibikorwa vyaheze, alors que les instructions dans le royaume ziracahari kandi ziracahagaze. Ndavuze ngo mu izina ryawe Yesu Kristo ugirire neza ishengero ryose, ubahezagire muri ino ndwi, igihe tuzoba dusenga mu ndwiza utwishure Mana, utangure Mana yo mu ijuru kudukorera. Ndagushima Mana ibya mbere Mana umaze gutangura gukora muri uno mwaka, turagushima n'ibikurikira bizoza. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo ndabisavye, abantu b'Imana bavuge ngo amen. Amen.